Ibiciro vyo mu mazu y'uburiro vyariyongereye. Bamwe mu bayaze n'imboneshakure BTV bavuga ko ubushobozi butakibashobokera gufungura uko vyahora, bagasaba ko ibiciro vyogabanywa. Kare ngaho araza ikiringa niza amajana 5 ukabaho umunsi ugahera. Ngubu asha ubu henshi urabana hano barurira igihumbi ugeze igihumbi hoho ntaco ukurayo. Usanga mu nda nyene vyanse usanga bisaba ko urya ubusani nka bubiri igihumbi. Nayo ugeze ngo uryo tuntu turyoshe hoho ntibikunda. Nakanyama ko twari bagiye. Byavye pa raporo y'ubuzima bwaha Bujumbura ingene bubayo. Ndaziratsimbye cyane kuko nk'ubu tugiye kuraba nk'umuntu w'umugabo ze kugira arye basi ashobore kubandanya nk'urugendo bariye nka 2000 naho ne mu restaurant zitoya ziri hasi cyane. Nakuvuga ngo ajye ahage ni 4000 usanga ariye nadakorera ku munsi. Abakorera mu mazu y'uburiro bo bakamenyesha ko vyaturutse ko ku masoko ibiciro vyiyongereye. Igiciro c'isahani kuba cariyongereye vyiyongereye kubera uko kuntu indya zaduze uko twahora tuzigura ubwambere ariko turiko turazisuma. Ni naco gituma ubwambere umuntu aje agasaba indya za 5 nk'ikiro c'ibijumbu kiri kuri 5 kitaraduga ubu turiko tukigura 9. Sa n'umuntu asabye indya aja kwitura akagusaba indya za 5 waramu. Ariko ubu ntibishobora gukunda kuko uravye nk'amahera turiko turagura ikiro c'umuceri basi wanyuma ubu ni 3600 uwanyuma wo hasi gose. Turaraba kuntu twara ku mafaranga 500 ariko kubera ibintu vyagiye biraduga twaciye kuduza quantité yo kwarura kuvazo twarura amafaranga 500 twarura 700 kubera twisunze kare biharagi twashobora kubera nkuri igihumbi n'amajana nka 8 ariko bigeze 3000 n'amahera. Amateke twashaka kwankura amafaranga 800 amajana 9 yaba yasaze ariko ubu ni 1700. Ivyo biruko mu gihe ibiciro bitera vyiyongera ariko abanyagihugu bo bakavuga ko amikoro aguma ari make.